wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu kijene shiti mugenzi mukoza kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasmana Kiza ndagutunganiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi tuganira na Nkurunziza Prudent asanzwe akorera mu muryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi, aho tuganirira ko ivyizigiro birema. Reka tumuhe kaze cyane Prudent. Murakoze cyane. Reka ndamutse abariko barakurikirana iki kiganiro kugira ngo Imana irushirizeho kubagirira neza. Yego murakoze cyane. Uno munsi tuganira ku ijambo rivuga ko ivyizigiro birema nk'uko maze kubibabwira. Abavuga ururimi rw'igifaransa baca bavuga ngo l'espoir fait vivre. Duhagaze kuri rino jambo ritubwira ko ivyizigiro birema, tugomba kuganirira ahanini ugwaruka usanga gwihebura, abari mu mashuri ugasanga barayata, abari ugasanga bariko baje kurongogwa hataragera, abandi bakisuka mu biyayuramutwe, abandi bakisuka mu busambanyi kugira ngo barondere ibintu vyihuta. Na turagomba kugarura urugwaruka kongera kumenya neza yuko ivyo babona umenga birihuta sivyo bashikana neza ku ntumbero Imana yabashingiye. Icyo bashikana ku ntumbero Imana yabashingiye nuko bizigira Imana, bagendera mu murongo w'ijambo ry'Imana, bakakora kuzoshikira kazoza keza ko mu byo tubonesha amaso n'akazoza keza twiteze mu kuzoba mu bwami bwo mwijuru. Muri Bibiliya uwandikiye Abaheburayo wewe muri kiriya gice ca 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri yaravuze ngo ukwizera no kumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Nkuko duheje kubisoma, Prida rero aca nawe nyene avuga ati mbere na Bibiliya iravyerekana neza ngo nukwizera kw'ikintu kizoba nubwo utobura kibona, ukumva wizeye udakekeranya mu mutima yuko ikintu kizoba. Iyo tuvuze rero ivyizigiro, novuga yuko igishushanyo cyazo ari ugucika intege canke ari kwihebura no kutabona umuntu ariko araja neza na neza. None turavye ugaruka bw'uno munsi, waba ari abantu bafite ivyizigiro canke bamusanga bigenda batakara, uri kurabaganiriza nk'abo gusanzwe ukorera muri bo? Ni ivy'ukuri turavye ugaruka bw'uno munsi, ukihweza ingene bagenda, ukihweza ingene biyumvira, uri kuraganira nabo, urabona ko abenshi umenga baragaragaza ibimenyetso by'abantu badafise ivyizigiro, cyane cyane ukabona ko bafise ukwihebura. Iyo tuvuze ukwihebura, kenshi uri kurihweza umuntu yihebuye uramubona ko ibimenyetso bitandukanye, ukamubona yuko no ku maso atamunezero afise, ukabona yuko ari umuntu atagira amaragamo, ukabona yuko umenga agenda nk'umuntu afise ikintu hajije, sinzi ko urabona umuntu ari mu ibarabara ugasanga n'imodoka zomugonga ariko ariyumvira ibintu bimusiga, ugasanga nta shize umutima kuca ariko arakora canke ntatekanye. Mbere ukanazokumva hari imvugo zimwe zimwe zigaragaza kwihebura, ya migani ngo imboga mbi ntiziva mu nkono, umuntu kumva avuga ngo nopfuma mfa. Mbere ugasanga umuntu arashitse n'igihe avuga ngo Imana yatwibagiye canke ngo twikoreye isabande. Ayo majambo rero turakunze kuza turayumva muri iyi minsi mu gwaruka, ukumva yuko koko hariho abantu bagaragaza yuko umenga ntavyizigiro vy'akazoza bafise. Ego ariko uravuga ibishakuranga abantu barifise ibintu byo kwihebura, ariko kandi iyo umuntu yihebuye nibaza yuko twebwe uno munsi turagomba kuzoshira batera intege kugira ngo ntibihebure. Mbega uri kuraraba bo ariko bihebuzwa n'iki? Hari ibintu kumbure bitandukanye, kuko uko isi igenda iratera imbere
hari ibintu byinshi biza birahinduka mu buzima bw'abantu. Nk'ubu uko abantu twangana mu gihugu cy'u Burundi mu myaka ya 90 siko tungana uno munsi. Ni ukuvuga abantu bagenda baragwira, kandi uko abantu bagenda baragwira harimo n'ihindagurika ry'ibihe. Iryo hindagurika ry'ibihe ugasanga rizanye ibintu bimwe ku bantu bishobora kugaragara nk'aho umenga hari ikintu kanaka bagiye kubura. Rero ugasanga abantu bararemye ikintu muri bo kigaragaza yuko umenga ejo ntihashoboka, ejo ntibashobora kuronka ubuzi, ejo ntibashobora kuronka ikizobatunga, ejo habo babona umenga ntihaboneka kubera ko kumbure hariho ibimenyetso babona. Nk'akarora akavuga ati jewe umukuru wanje yarahejeje kaminuza nta kazi kagaragara afise, canke akabona umenga no mu muhiri wabo hariho ibintu atabona kandi abibona mu yindi mihana, agatangwa kwiyumvira yuko umenga by'ukuri nta hantu ariko araja ntabona na gatoya. Ivyo rero biri mu ngendo zimwe zituma abantu bihebura bariko barihweza ingene igihugu kiriko kiragenda, ingene isi iriko iragenda, ingene imiryango yabo iriko iragenda, bakabona umenga ntaho bariko baraja koko. Ego ivyo vyose umuntu agiye aritwaza ivyo abonesha amaso, ngo amatongo yaraze, ngo abantu ntibakironka iki na kiriya. Je nca numva umenga ni vya bindi vya kahise, aho umuntu yiga aziga akazi azohabwa na leta, avuga ati hariya hari ikibanza. Ariko abatwigisha uno munsi uravye n'amaprograma ariko yigishwa atwereka yuko ubuzi buri muri twebwe. None abo bantu bihebuzwa n'ivyo babonesha amaso, wababwira ngo iki Gaprida? Ico nababwira uno munsi, hari ibintu ubwa mbere na mbere bakwiye gutahura urwaruka rw'uno munsi. Ni ukumenya ko hariho ibintu byinshi byahindutse uravye muri kahise mu myaka ya kera. Nk'abantu bakubwira baheza za kaminuza mu myaka ya 90 bari abantu bakeyi cyane, ku buryo abenshi bashobora guheza za kaminuza bafise n'ubuzi bakaca bashoka bagenda. Hari nabo batarindira n'amadiplome ngo barinde ko n'amadiplome, wasanga hari abantu babakeneye baca babahakaze. Mugabo no munsi turi mu myaka by'ukuri twoshima Imana kuko abarundi baritabiriye kwiga, baritabiriye kuja mu mashure, kandi ico naco togishimira Imana kuko hariho imyaka batitabira kwiga ugasanga higa abantu bakeyi cyane, mbere na leta ikagira ikibazo cyo kuronka abantu bize. Mugabo no munsi twoshima Imana. Ariko rero ikintu gikomeye urwaruka rukwiye gutahura no munsi ni uko kwigisha umuntu, kumwigisha uburyo bwenge bwo mu ishuri, harimo no kumwigisha ubwenge bwo kubaho. Mu yandi majambo harimo kumwugurura umutwe kugira ngo ashobore kumenya ngo no mu gihe ntoshobora kuronka akazi muri ubu buryo mpawe na leta canke mpawe n'indi shame kanaka, jewe ubwanje ndashobora gushiraho akazi, ndashobora gutanguza igikorwa kanaka. Ikibazo dufise nuko benshi ntibiyumvira, iyo biyumviriye ubuzi biyumvira hahandi ugenda ukicara mu biro, canke mbere umuntu akiyumvira uruntu runini ya cyane. Mugabo ntibashobora kuyumvira ko umuntu ashobora gukora igikorwa gitoyi hanyuma ejo kikazokura mugabo cahereye hatoya. Uno munsi rero dufise ikibazo kuko urwaruka iyo ruriko rurihweza ubuzima rubona imbere yabo bakuru babo, canke bakihweza ubuzima muri rusange bw'igihugu canke bw'icengero canke bw'imiryango yabo, hari igihe baca bagomba guhunga ivyo bariko barabona, bakagomba guhungira mu byayuramutwe, bakagomba guhungira mu vyiyumviro bidatuma imitwe yabo itera imbere. Ugasanga bagomvye kwigunga, mbere ntibagomvye guha agaciro kuganira n'abandi ngo bungurane ubwenge bw'ingene bakwiye kubaho canke barondere kazoza. Ariko kandi ugasanga bariko bagwiza ibibasamaza mu mitwe yabo kugira ngo koko bibagire ubuzima bariko barabamwo, canke bibagire n'ico bajejwe kugira ngo koko kazoza kabo kazove no mu biganza byabo. Ni kibazo rero kigaragara uno munsi. Mbere ugasanga
baraniyumviriye bati mbega none ubwo Imana ntiyaduhevye. Urwaruka ruko rurankurikirana no munsi canke n'abandi nuko burya nimba hari ibyago bishobora gushika mu buzima bwacu ntituzokwama twiyumvira ngo ibyago iyo bibaye ngo nibije kutugirira nabi canke mbere tukiyumvira ngo umuntu azinanye n'Imana yubaha Imana ndashobora kubona ibyago ku buzima bwiwe. Oya, Imana yashobora kureka ibyago bikaza ku buzima bwacu ugasanga wewe urashikiwe n'ikintu kitakunezera, urakenye, urabuza akazi kandi hari abandi bagafise, mugabe Imana irindiriye igihe kanaka yashinze kugira ngo izokurenganye ivyo wewe ubona ko ari ibyago no munsi, hanyuma igushikane kukigomba ko ushikako. Rero Imana yacu burya ntigabitanya, nubwo ishobora kureka ibintu bikaza mu buzima bwawe, wewe urashobora kubona yuko umenga ni bibi, mugabo Imana y'ubwayo ari inzira yateguye kugira ngo igucisha aho hantu, hanyuma izogushikane kuco yaguteguriye igihe cyayo kigeze. Nico gituma Imana ni ifise ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Ntidukwiye kurondera kwicira inzira ngo turondere ingene twokora ibintu byacu mu gihe iyo tubonye ibintu bitariko biragenda neza, kuko urwaruka uno munsi rurashikirwa no kurondera kwicira inzira, kavuga ati okay, jewe ko navukiye mu muryango ukenye ndashobora kurondera ingene mbaho. Hanyuma ugasanga ariko birondera mu buryo butari bwo. Nakuvuga n'umuhamagara ati ngo tuje kwiba, avuga ati reka nanje ndondere ingene nsohoka muri bwa bukene navukiyemo. Numubwiye ati ngo tuje kwidandaza, amaze kumva ko hariho abadandaza imibiri yabo, akumva ati reka ngende mu iki kintu kumbure nico nshoboza kugira ngo nshobore kurengana ibindi ko ndabamo. Ugasanga kimwe ntibaha agaciro ukwiga uno munsi. Jewe narakoze mu mashure yisumbuye, nkumviriza ivyiyumviro by'abanyeshure. Hariho abanyeshure bakwereka yuko atanu na hamwe bariko baraja, batabona n'igituma bariko bariga, kandi mbere benshi byarazana no guheba amashure, bagiye kurongorwa canke bagiye mu bindi bituma kakazoza kabo kabangamirwa, ugasanga ntibigenze neza nk'uko twabibipfuriza. Ico rero ni kibazo gikomeye cyane. Ego no turavye ukiba usanga kuri mu bantu ugasanga bafise ibibazo byo kwihebura, guta amashuri, nawe kaja kuro wataragera, twovuga yuko yoba ari nyishu nuko kuvyizigiro, yoba ari nyishu. Oya, namba na gato ntabwo ari nyishu, kuko ikintu cya mbere n'ijambo ry'Imana riduhamagarira ni ukwizera. Ni ukwizera umuntu akizigira adakekeranya ko ibintu Imana yamuteguriye ari byiza. Kandi n'ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko atari ivy'ibyago mugabo ni ivy'amahoro kugira ngo bategurire kazoza. Ayo n'amajambo nagerageje kuyavuga uko yovuga usomye muri Yeremiya igice ca 29 ku murongo wa 11. Haratwereka yuko Imana idufise ku ivyiyumviro vyiza. Iyo tuvuze ivyiyumviro vyiza rero akenshi nk'abana b'abantu haraho tuca twiyumvira ngo ni bya bindi twebwe dushaka, ni bya bindi twebwe tubona ko ari vyiza, mugabo haraho n'ikintu kiza kiboneka ko ari kibi mu maso y'umuntu, mugabo mu mugambi w'Imana kikaba ari icyiyumviro Imana yashizeho kugira ngo uzokigucishe ko mugabo igutegurira kugushikana kuri cya kindi ciza Imana yateguye. Birashika rero mu buzima umuntu agaca mu bihe bigumye, mugabo agaca mu ivyo bihe bigumye Imana ibizi. Aha rero nico gituma mvuga nti ikintu gikomeye cyane mu buzima dukwiye gucamo gushira Imana imbere. Gushira Imana imbere, umuntu akamenya ngo Imana niyo ikwiye kugira ikibanza ca mbere mu buzima bwanje. Kuyumviriza icivuga, hanyuma akaba ari ukora aho gukora ibinyuranye n'ivyivuga. Muti mbega umuntu azoyumviriza gute? Imana yatwihishuriye. Imana yatwihishuriye iraduha ijambo ry'Imana. Iravuga, iratwereka neza na neza ivyiza dukwiye gukora,
iranatwereka n'ibibi dukwiye kuzibukira. Ikibazo rero dufise uno munsi rwaruka rwinshi ruratera ibitugu ijambo ry'Imana, ntirugomba kumviriza icyo Imana ivuga mu gusoma Bibiliya, mu kuja mu makoraniro aho ijambo ry'Imana ariko ririgishwa, babitera ibitugu, kandi ariho hari amajambo ashobora kubakiza, ariho hari amajambo ashobora kubasomora akabarangira aho bakwiye gushira ivyizigiro hukuri, gusumba aho gushira ivyizigiro mu nzira zipfuye, inzira zishobora kuzobatwara n'ubuzima bwabo uno munsi bakiri ngaha ku isi, mbere bikazobatana muri Gehinomu. Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Murakoze cyane. Aha nanyene twago tuyumvira bavuga twumviriza Imana, ari ntabwo tusenga Imana dushe mu ivyizigiro, ariko kandi muri gutamenya plan y'Imana naho nyene bituma abantu bava bagira ivyizigiro bike. Ariko tugarutse kukwiyumvira kuri iyi plan y'Imana, nahanye umuntu abonye ariko aca mu bintu bigoye, yibaza ati none vy'ukuri ko muri ingoye menya gute ko ari plan y'Imana? Aho rero niho hakomeye cyane. Mu by'ukuri ubuzima twebwe tubayemo, Imana ni iburongoye ijana kwijana. Ndemeze yuko ubuzima tubayemo nta kibanza na gitoyi Satani afise kugira ngo avuge ngo aka kabanza naki wanje nako nganza. Umuntu aganzwa n'Imana ijana kwijana. Ariko rero kugira ngo umuntu amenye kwari mu murongo w'Imana, ubwa mbere na mbere nuko afata ingingo yo kugiriranira ubucuti nayo. Ukugiriranira ubucuti nayo nako nukwemera okumviriza ichi dusaba. Mbega Imana idusaba iki uno munsi? Idusaba ko twakira umwami Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Iyo ni intambwe ya mbere, kugiriranira imigenderanire n'Imana biciye mu mwana wayo. Ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12 n'iryo risharizana rikavuga ngo nuko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Nukuvuga intambwe dabo yo kuba umwana w'Imana, uca wemera ukumviriza icyo Imana ivuga. Kandi kumviriza icyo Imana ivuga navuze ko bica mu gusoma ijambo ry'Imana no kwemera ukumvira amakoraniro akubwira icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Kandi ayo makoraniro ntakwiye kuba anyuranije n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Rero kuba mu bugombe bw'Imana nuko umenya ko ubwa mbere na mbere wabanje kugiriranira imigenderanire myiza n'Imana. Hanyuma iyo migenderanire myiza n'Imana ikagusunikira kwama uyisenga no kuyisaba guhishurirwa ico igomba ku buzima bwawe. Izo guhishura mu buryo butandukanye, ishobora kugutuma ku muntu cyangwa nyene biciye muri rya jambo usoma ku munsi ku munsi, ikakubwira ico igomba ku buzima bwawe. Ntidushobora kwigenera ivy'iwacu dushize hirya Imana. Imana niyo dukwiye kumviriza, tukumviriza ikivuga. Gushika uno munsi Bibiliya twahawe iratwereka neza na neza iciza dukwiye gukora, ikanatwereka n'ikibi dukwiye kuzibukira. Je rero sinumva ingene umuntu yovuga ati aha ndi mu bugombe bw'Imana mugabo uri gukora ivy'Imana yihanije. Sinumva ko umuntu yoshobora kushingira intahe muri ubwo buryo. Ariko iyo wemeye Imana ikakurongora, iyo nyene irakwereka inzira ukwiye gucamo, hanyuma ukaba muri iyo nzira koko. Ego. Ivyizigiro birarema, kandi iyo tuvuze ko ivyizigiro birema nuko nyene iyo umuntu agize ivyizigiro aravuga mu mugambi we ati je ko ngira nkora iki, reka ndanizige ko kizogenda neza. Hanyuma umuntu agafata umwanya wo kugira gute, gusenga Imana. Kandi ugusenga Imana ukizigira kwivyo ukore, Imana guhaye ugira igaza ciza. None muri ukunyere ugira ivyo vyizigiro birema, ugwaruka uhamagara ibiki? Murakoze cyane. Imbere ya byose, imbere yuko nishura ico, ndagomba nerekane ibibazo bimwe bimwe biri mu bihanze ugwaruka dufise uno munsi.
ubwa mbere na mbere ubu turi mu gihe kirimwo iterambere ry'ibintu vy'itumanako n'amakuru bitera imbere gose. Aho usanga inkuru ivuzwe ikwira isi yose mu mwanya mutoyi, umuntu ugasanga arashobora kuronka amakuru avuye hirya no hino ku isi mu mwanya mutoyi, ariko kandi muri ayo makuru tugasanga harimwo amakuru ashobora kuba meza kuwitwa arakurikirana, ariko kandi tukabonamwo ko harimwo n'amakuru mabi ashobora konona ubuzima bw'uriko arayakurikirana. Kandi twasanze ko ugwaruka hanini usanga rugomba gukurikirana cyane ayo makuru. Ikindi nuko twabonye ko ugwaruka rwinshi rurihebuye, kuko bigaragazwa n'inyifato bagira mu bihe bitandukanye, bigaragazwa n'imvugo bagenda baravuga iyo uri kuraganira nabo, bigaragaza n'ukuntu bakora ibikorwa bitandukanye iyo uri kurabihweza. Turabona abavuga yuko by'ukuri aha mu Burundi atari ahantu bashobora guterera imbere, ivyimviro vyabo ni hanze. Turabona kandi n'abantu bavuga bati by'ukuri jewe aha hantu ntize ngo ndonka akazi ka leta, ndiko nigira iki, ndiko mfubusa kubera abonye mukuru we yarahejeje kaminuza mugabo ntararonka akazi. Ugasanga umwana canke umunyagwaruka ntabone yari kwaraja niyava. Benshi rero barafata ingingo zica ubuzima bwabo, bagafata ingingo zihagarika ico Imana yateguye kugira, ugasanga bitaye mu bintu vyonona ubuzima bwabo. Rero ico ngomba ko dukomeza kwibutsa abanyagwaruka nuko kazoza kabo nabo nyene baragafisemwo uruhara, bivanye n'inyifato yabo, bivanye n'ibikorwa bariko barakora, bivanye n'ukuntu batwara ibintu, batwara ubuzima bwabo, barabifisemwo uruhara. Gashobora kuba keza canke kakaba kabi bivanye n'ingene bitwaye mu buzima bwabo. Murakoze cyane. Kazoza k'umuntu gashobora kuba kabi cyangwa gashobora kuba keza bivanye n'ingene bitwaye mu buzima bwabo. Mbega nka twebwe abavyeyi, abigisha, abantu babakurira, kugira ivyizigiro mu gwaruka, turabifisemo uruhara cyane gose. Turabifisemo uruhara kuko uno munsi ikintu ca mbere ngomba kugaruka ko nuko burya umuntu wese arafise uwarabirako. Yaba umwana akivuka arafise abantu azarakurikirana, cyane cyane n'abamwegereye, abavyeyi, abamurera bajye bamukurikirana. Abantu uko agenda arakura arafise abantu azararabirako. Ariko kandi ikintu gikomeye nuko umuntu wese mu ndero aronka, hariho umuntu kanaka abwirizwa kugira ico akoze. Nico gituma abavuze education ni gikorwa gikorwa n'umuntu yisumbuye kuri uwo ariko aragikorerwa. Abavyeyi rero canke abigisha turafise uruhara runini ya cyane mu kugarukana ivyizigiro vya kazoza kabo bantu, kuko hariho ibintu uno munsi bariko barabona mugabo batazi kahise, batazi ingene abo baba barabigendeyemo babivuyemo. Ariko kandi ugasanga abantu bakuze ntibakifise umwanya wo kuganira n'abana kugira ngo babaganirize, bababwire umwonga uhuma n'udahuma. Niko abarundi bavuga, kwereka umuntu umwonga uhuma n'udahuma. Hariho abanyagwaruka uno munsi bariko barigwanira bo nyene ubwabo, badafise abantu bakuze bashobora kubabwira ivyiyumviro vyiza, ahubwo bariko baregwa na za telefone, za mbuga ngurukana bumenyi twavuze ko zishobora kucako ibintu bibi bishobora konona ubuzima bwabo. Bariko baregwa n'abagenzi babo nabo nyene badafise uburambe mu mpanuro z'ingirakamaro bashobora kubaha. Gutyo ukaca usanga babanyagwaruka bariko bagendera ku vyiyumviro bidahagije. Rero abantu dufise ico twamenye, abavyeyi, abigisha, twegere ugwaruka, tubashingira intahe y'ivyiza twabonye, tubashingira intahe y'ivyiza vy'ukwihangana twabonye, tubashingira intahe kandi tunabereka ko hariho ingaruka mbi mu gihe umuntu yoca mu inzira canke iyi. Kuko ndemeza ko uno munsi hariho abantu bagwa mu ngorane kubera ubutamenya, kubera atigeze aronka umuntu n'umwe amubwira
ikintu cyo mufasha abo yaronse baramwononye. Hariho n'amajambo abavyeyi bashobora kuvuga ugasanga umwana umuvyeyi amubwiye ngo we ntacyo uzovamwe. Icyo jambo urumva ingene riremereye cyane kuri wa mwana, akamwereka yuko umenga ntacyo yimariye, agasanga n'amajambo acintega abantu. Rero nk'abarezi cyangwa abavyeyi tuvuga amajambo ahumuriza ugwaruka, ariko kandi tubereka umwonga uhuma n'udahuma, kuko birashoboka. Murakoze cyane. Murumvise rero ko twebwe abavyeyi dufite uruhara runini mu gutera intege ugwaruka rwacu kugira ngo rugire ivyizigiro vya kazoza, ariko kandi n'ugwaruka nago nyene rugira umwete wo kwegera abakuze kugira ngo babacire umugani, babereke umwongo uhuma n'udahuma, ntibaregwe n'amatelefone canke n'urunganwe. Twagera dukengurukire uwo mutumire wacu Nkuzimana Prudent yatuganiririye, dukengurukira na wewe warudutize yompi. Ufise ikibazo cyo wunganira, telefone 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mirohero ya mbere ibaraba yitiro Gerard inimero 27. Rero dasmana nakiza mwari kumwe, ndabasenda bifuriza ibihe byiza naho butaha. Niwe mwami w'amahoro, ni wahora rumwisigirwa. Ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashaka kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho butaha.